hariho abantu benshi babona umugwiza atunga nkawe bakaraba ati kwambuta amagasoro ibintu bigera hejuru ku mabati ati arara mu kuzimu bimeze uko abo nige nshobora kubabwira cyane namwe ndabona imyaka mufise simike muriko mubugirageje kuraba ugwaruka gw'iki gihe mwego mumaze kurubona mwiki ugwaruka gw'uno munsi ikibazo hanene gihari n'abantu bashaka kujana kwinjira mu bintu by'amajambere cyane kandi hataragera kwambara impuzu zizimvye guta umwanya cyane baza kumarigara kumara umwanya mu makarata kumara umwanya mu rubugu kumara umwanya mu biganiro bitagira imitwe n'amaguru. Reka duswe tubaramutse bakunze mu Media TV twizere ko muri amahoro natubwe turi amahoro nkuko musanze mubizi turi kwigenekerezo rya 24 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2023 uno musi rero tuje kubabwira ibiki tuje kuraba umwe mu bagwiza atunga bo ngaha mu gisagara cy'Imabayi kujya tuganire atubwire ukuntu umuntu aducisha ubwenge aduha impanuro nk'ugwaruka ukuntu umuntu ashobora kuva hasi akaduga agashika hejuru rero tutarandiriye akace tumanda tugenda cameraman nize ko turi kumwe cameraman turi kumwe ni kwinzu aha niho tuje kuganira n'umukurambere umwe mu batuboneye izuba asanzwe yikorera akazi cyo kamisi yose ko kudandaza mugabo nibaza ko byinshi ava bitwiganira twakamara kumushikira. Amahoro batama amahoro cyane murakoze amahoro mzee mahoro meza mumeze neza tumeze neza cyane yego tuje kubasaba ko mwoduha ikiganiro kujya tuganire kubyerekeye ugwaruka sinzi ko byo kuna mukaduha umwanya twebwe mu bisanzwe nk'abantu twikorera ibyacu iyo turonsaba tuganira bitubera umugisha cyane ntushobora kwihuta wanka uko umuntu muganira ko butavuze cyane ibyo hava ko bazibyari byo yego murakoze cyane cyo kunda kuramutse bakora dukurikirana kuri Mabaye Media TV ese ndabaramukije cyane bakiri abanje ndananezero cyane kuba muje kudusanga ku bikorwa dukora bya misi yose byo kunda ko kandi widondora bariko baradukurikirana kugira bamenye what wateramanye kuri Mabaye Media TV izina ryanje nitwa Bongo Bwenge Mathias niryo zina abavyeyi banyise ariko abandi rindi zina abantu bantaze cyane yitwa Banyitati Gasore nicyo zina abantu banziko cyane Gasore ubona babona ko umukiri umusore nyene kandi umbona wogira imyaka wabuyifise imyaka yose mike ariko mugabo bivanye n'ukungene nkora ibintu nyarutsa nk'abasore bica bituma banyita Gasore kubera nta sinteba sinzinzira nukuvuga sinzobara nkora nk'abasore yego mutama Gasore tubasanze ngaha kuri centre Mabayi mu gisagara cy'Imabayi mbega byo kunda kumubwira bakora dukurikirana hari yaho musanze muvuka je mu bisanzwe mvuka ku musozi wa Gafumbegeti agacimbere imbere kitwa Mvumu umusozi wa Gafumbegeti zone ni Butahana ariko bivanye n'ukungene ubuzima bugenda butuma umuntu aba hariya na hariya ubumba hano Imabayi ku mutumba wa Mukoma mugabo nkaba nkora ku musozi wa Kabere muri komine Mabayi yego mutama rero tubasanze gamwe ko muradandaza bega urudandaza ubona gute muri iki gihe urudandaza ko muri iki gihe ntago goroshe rukeneye ubuhinga rukeneye ubuhinga pana ubuhinga gusa ahubwo hakeneye ubuhinga bwa none kimwe cyo kuba umuntu yarize kuba umuntu yarize kandi uko kwiga umuntu agaca akoresha n'ubuhinga bwo kugira umwete udasanzwe kugira ngo akunde ajanishe bimwe yize n'umwete hanyuma rero bibyaza umusaruro yego mzee sinzi ko byo kunda ko muba mwibuka mwe mwatangiye kudandaza kuva ryari je natangiye kudandaza kera cyane kubera ko nagize ikibazo kumbure ibihe birahitana abavyeyi nkura ntari imbere zabo kuja mu ishuri ntibyakunda ariko kumbura ndagenda ntoratora utuntu duke tugusoma no kwandika ndabimenya maze kubimenya nca ntagera rero kwirondera umwuga ushobora kuzombeshaho n'umuryango wanje bitagira rero gucyo buhoro nibutse byo bari nk'umwaka w'igihumbi n'980 na kane canke na kabiri icyo gihe nari maze imyaka 10 12 gutyo
12 uratangiye kudandaza Yego. mbega abavyeyi basanzwe badandaza nabone abavyeyi banje ntago bari badandaza bari abantu b'abarimyi amafaranga yo gutangura kudandaza yavuye muri ico gihe ko numva ku myaka 12 warukiri muto watanguye kudandaza ibiki noneho kuronka umutahe ntago ari ikintu coroshe kandi ntabwo ari ikintu kigoye ndibuka cyane mu bintu natangiriye ko hanini natangiye mu bintu byo korora inkoko norora ingurube zororanya gihe kubera nari mu idini ryemera ko nshobora kubandanya norora ingurube nta ngorane zari zirimwo icyo gihe ndima amasho icyo gihe ndima ibiharage icyo gihe ndima imyumbati nakure kwa muyomba bivanye nuko maze kuba imfubyi byace biba ngombwa ngo nje kwa muyomba icyo gihe rero ngo abantu bari bagikundanye bitambutse by'uno munsi narirohera amatongo nkarima cyangwa mu buryo bukwicisha bugufi bamuyomba bakaba amatongo nkarima ibyo ndose nkabishora mu isoko kandi bikamfasha cyane yego cyane ni kuvuga ko ibituko tubona ngaha byavuye muri ibyo bintu mu gifisi imyaka 12 ndabyibuka cyane sinibyo imbeshere kabisa ibintu ndiko nkora uno munsi urabona ko bisa nibyagutse ndashima cyane nkenguruka cyane byavuye muri utwo duto natanguriye ko tuguma turakura turagwira kugeza uno munsi tugeze aho ubibona uno munsi kunyene mwihini mabayi ugwaruka gwinshi dufatiye kimukiri bato kuri yo myaka yanyu mari mufise barakunda kuja mu byo kwimbiza habo ntigeze uja kwimbiza habo naracukuye ubutara ariko umwanya muto cyane umwanya muto cyane kuko umwanya munini nabusize mu byo korora ibyo bitungwa bito no mu kurima indimo zitandukanye nshora mu isoko amahera ndayaziganya kuko nakoze ntakundi inzoga ngiye cyane nazinywa ariko sinazikunda mbere wanashana kuzidana nazitandaje ariko sinazinywa narazirinda cyane no munsi rero sinzi hindagurika ry'uno munsi y'amajambere ahageze ndayabona gukunda kwinjira mu bintu by'iminezero cyane hataragera biri mu bintu bishobora gutuma umuntu adatera imbere icyo ndakibona kabisa ubwo ivyo muvuze nibigomba gusa nkabijya abantu bakunze kuvuga ngo ujya kwatunze ngo aririgwa inzara ngo ararara inzara kugira ngo yigumye ngo arabe ukuntu yogwiza ibintu byo bari byo kuri nk'abantu mwaciye ahantu nkaho mugatangwa kutuntu duto mukaba mugeze ku bintu bingana nkuko mwabitubwiye mwoba namwe mwarafata umwanya nyine mukirigwa inzara mukarara inzara kugira murabe ko amafaranga yoguma araba menshi kugira mu budandaza ibintu byinshi bitandukanye nukuri ntago nova ko nigeze ndara inzara oya umuntu avuga ko kujya bishobora kuba byohombye umuntu bishobora gutuma aratera imbere uyo muntu yobabeshi niyo yabona inzira gutera imbere ahubwo ndagomba kubwira gufungura ni ikintu kimwe mu bintu ushaka gutuma umuntu akora agatera imbere hariho gufungura ku rugero no konona hariho konona no gufungura umuntu afunguye rero agafungura ibikwiye akanywa amazi ku rugero rwiza akaja mu bikorwa akora afise inguvu ku buryo umusaruro akura muri byo usanga ari umusaruro utubutse ugwiriye bigatuma atera imbere neza yego ugwaruka gw'iki gihe turaje tuvuye mwebwe ico gihe mukura mwatubwe ku mwatangwe korora inkoko mbega mugirageje kwibuka inkoko mwatangwe korora zari zingahe ico gihe kugira ngo uronke inkoko 2-5 ntago byari bikunda ariko tworora imwe zigata 2 zikagwira zikaba 5 zikagwira zikaba 10 korora impene imwe ikazobyara zikazoba impene 5 aho niriwe gukora nace njana izo mpene zanje cyangwa izo ntama zanje kugeza igihe nza kugira nsanga nisanga maze kugira impene n'intama bigera mu 10 cyangwa birenga hariho ugwaruka rukora dukurikirana rutariko rubatahura neza ruvuga ruti ibi bintu byo bari byo kuri nyene sinzi ko muba mugerageza kwibuka musenga basubire inyuma muti twatanguriye ku inkoko 2 ziratangira inkoko 10 ziragira uko hamanja ku mpene nja ku ngurube nja ku ntama nja kunka nja kudandaza amabati nja kudandaza inzoga kugira bagende bumva ukuntu byaje biraduga buke gushika uno munsi sinzi ko byo bamubyibuka mu biciye nabyibuka kubera nta n'ibintu nanyuzemwe ari nk'ishure buryo ibintu umuntu yize si kenshi abyibagira jewe ndibuka ko nahereye ku nkoko imwe mbere wanashaka mu byukuri nguze mu mafaranga ngurishijemwo ibiharage ngurishe mu biharage inkoko imwe nuko rero mu minsi mike yandagura isake zibari 2 mu rugo icyo gihe yasanga ari gwa nk'amahera 50 zigatangurisha yashira hajya zigatangura mbika zitambika amamara kuba nka 30 nuko nkaca nama icyo genda yateka ndajana ariko
banywa inzoga ugasanga nacomwe mpiri rimwe akarifungura kama mahera ubundi mpirinde akarifungura kama mahera gutyo kugeza igihe usanga namaze kugira inkoko 200 inkoko ndazivamwo amahera ntangira kuyaguramo impene terangura impene mahera impene imwe zibiri kugeza igihe mu minsi mike nagiye gusanga mfise impene 10 n'inkoko nka 200 maze rero kugera aho naciye ntangira gukora numva umengo ndemye cyane numva umengo mfise ikizere ko nshobora kuzotera imbere yego muratanguriye ku nkoko mugiye ku mpene intama ziraduze paka kugera muyimvire gutangura kudandaza muri mu mazu nkuko tubona muri mu nzu ngaha mwatanguriye kuki jewe naratangiye kudandaza cyane ubu ikintu cyitwa ubuconco mu misozi utumangazine twari munari ndagafise mu misozi hejuru noneho ndakamaramo umwanya mpima inzoga y'urwagwa nongera nishiramwo itabi nishiramwo ivyema ndangura imikate ndangura umunyu ko bawufunze wibafungira 55 bafunze bafungira 55 canke 22 nyagiye mu nyuma nagiye kuza nisanga biba ngombwa ko norangura n'amasuka norangura ibipawa biba ngombwa ko notanga gushiramo amasafuriya biba ngombwa ko noca ntangira gushiramo isabune biba ngombwa ko noca ntangira kuzana imbombo kugeza igihe rero mbona ko ibintu bimaze kuba byinshi mu misozi mu mangazine mu misozi noneho nuko bicaba ngombwa cyane igira umugambi wo kuva mu misozi kugira ngo negere mu gisagara mu gisagara hanahaje ntangiye kuza gukora muri kiosk muri kiosk mbere ari ngaha nari nakosa naho ndanayitereka bya bintu ncara byimura ndabica muri iyo kiosk rero mbandanya ndakora muri kiosk bigezeho mu nyuma uyo mukira shaka ikigawe ibihumbi 10 iduzeni ushaka iduzeni hari ikibihumbi 110 n'ikibihumbi 100 yatwaye igisa gute kimwe kirangi sana ndagusigamo igihumbi nta kibazo zana ntacu zana mahera ntacu nta ngorane mugenzi urayaza ntacu yego twabakirimo ariko nta ngorane bihanganira muri kumudandaza twasanze ku kazi noneho rero mu mwanya mutoya twaciye twisangana ko byoba ngombwa kuko twatumaze kubona amafaranga agwiriye byaciye biba ngombwa ko dutangira kunora ikibanza dushobora gushiramo kwacu kiosk kibanza biraba ngombwa ko tukigura tumaze kukigura turabana turakora ikiringo cy'umwaka tutaracyubaka umuntu mbere twari dufise ko twoshiramo twokuba mu kiosk tubona ko byoba ngombwa ko twohindura tugashiramwo inzu tangira gutuzarira amabuye buhoro ibuye cyo gihe bacira amahera 200 30 turatuza amabuye nuko bigezeho turamagara ubaka umushinge tangira ushaka umushinge mu nyuma turarindira kandi nk'amezi nk'atandatu ducacangira kubaka turagura amatafari turatangira kubakamo rero amatafari tutangira kuzana umufunda araduza buhoro tugira ubuntu tubona turayasakaye turambara turarindira andi mezi atari make turakoresha umwango urabona inzu yacu iri ku mwango munini turabushyira ku mwango tumaze gushyira ku mwango mu nyuma andi mezi atari make dutangira gusiriba bya bintu byari muri kiyose tushobora ngombwa tubyimurira muri inzu ubona rero tukora muno munsi nuko yego birumvikana ko ari akazi kadasanzwe kandi bisaba kwitanga kandi bisaba no kwiyumvira kure ubu muri mu nzu yiwanyu twebwe ugwaruka gw'iki gihe turafise ibyo tukunze kuraba tutaronse amafaranga ari hamwe amamiliyoni afadika bisanga bitugora ko twoshobora kuja kudandaza tuba twifuza ko niburi kugira nje kudandaza ngira ibintu nk'ibi nyene ndabishikiremo ico gihe mwatangura kuza hino muri kiosk mwatanguje umutahe ungana gute bitewe nuko ariko twakora twikorera hanini ibintu iri ku muntu arabikora bitera mwizisha akabibona jewe ndibuka mva iyo mu misozi nza ngaha mu gisagara nabona bise mutaho utagera mu 500 oya ntiyagera mu 500 ariko bivanye n'ukungene umudandaza bisaba ko agira ukwihangana naratangiye ntangira kuza ndakoreshayo wanashaka ndabana umwizigirwa abo turiko dukorana ndangura ibintu rimwe rimwe kundenesha bakandenesha nuko
biraba ngombwa ko ntangira kuza ndabitsa no muri banki ntabwo ndabitsa udufaranga nkorera ndatubitsa muri banki mbitsa muri banki kuva ntangiye rero kuberekera inzu yiwanje nagiye muri banki baranyizera barampa amafaranga ntangira gukora ibyagutse yego none munsi niko bimeze yego hariho abantu benshi babona umuvuzi atumwa nkawe bakaraba ati kwambutama gasore ibintu bigera hejuru ku mabati ati arara mu kuzimu bimeze uko abo nige dushobora kubabwira mbo abo bantu babihenda cyane mu bisanzwe imana irahari ntacyo na kimwe idashoboye birasaba ko umuntu ayisaba hama akarindira inyishu yayo ibyo kuvuga ngo abantu baja mu kuzimu jewe icyo kintu iyo nova kari guhomba cyane oya no guhomba cyane umuntu ariko akora hari ubwo mu by'ukuri agera haka umutahe wa mbere no gukundwa n'abantu umutahe wa mbere umuntu ni wawiha ubutegeza kumbura gukorana tuzo maze utangiye gukorana tuza abantu bakakumenyera ko utababesha kutabiba ko bapimira ibintu byuzuye ko noneho ko n'umuntu yibagira ikintu iwawe ashobora kugaruka nta kibazo ko ashobora kugaruka akimuha neza bitagoranye urumva umutahe rero wa mbere umaze kuba umwizigirwa ubwawe umutahe uca ubakiriye abakene maze kubaronka bakamara kuba bakuvuga neza kuri umuntu mwiza udandaza neza nta muntu wiba aho umutahe honyine uba wamaze kuboneka utangira rero kugenda intambuko ku ntambuko uza gusangana umaze kugira ibintu bishimishije abantu bashaka guteza amaso abantu ibintu kuri birashimishije ndabona ko uyu muntu ari ku kivi kandi ko ari akora atera imbere jewe niko ndabibona yego murakoze cyane namwe ndabona imyaka mufise simike muriko mubugirageje kuraba ugwaruka gw'iki gihe mwego mumaze kurubona mwiki mbo ugwaruka gw'uno munsi kibazo hanene gihari n'abantu bashaka kwinjira mu bintu by'amajambere cyane kandi hataragera kwambara impuzu zizimbye guta umwanya cyane baza kumarigara kumara umwanya mu makarata kumara umwanya mu rubugu kumara umwanya mu biganiro bitagira imitwe n'amaguru usanga umuntu afise ingufu mugabo yahereye mu gitondo yicaye kwibarabara canke yicaye ahantu bariko baganira ibintu bitagira umutwe n'amaguru bagara mu gitondo bari ku makarata kuva mu gitondo kugeza ni mugoroba ibyo rero ntibishaka gutuma umuntu atera imbere ugwaruka rero guno munsi ikintu gituma hano rashaka gutera imbere nico kibazo cyo kumva ko mengo kuduga imisozi bagiye kurondera ahantu bashobora gukora ibikorwa bya misi yose mengo birabateye ingorane bakumva ko mengo kumanuka imisozi bagiye kurondera ibikorwa bishobora kubateza imbere ko mengo birabateye ingorane icyo ni kimwe mu bintu mbona bihambaye bishobora kuvuga ko bishobora gutuma badashobora gutera imbere yego urabitubwiye nakaye kajambo ushobora guhanura mwe nabo bantu umaze kubona ubicije kuri Mabaye Media TV gira ico babwiye bo hari ikintu novuga cyane kubijanye n'ubwo gwaruka ego mutatora ibintu byawe wabyishuye jewe ico no hanura gwaruka nuko mu by'ukuri bwa mbere bokunda ibikorwa yego nuko bwa mbere bokunda ibikorwa baramutse bakunze ibikorwa bakumva ko nukuvuga ngo akiha umugambi cyangwa imigabo yuko umunsi ku munsi atezwa ati ninjijiki uno munsi nakoze iki kandi batagomba kubona ko ibyo bagomba gukora ko bagomba kubikuramo inyungu no munsi ahubwo kandi n'ibyo bashobora gukora dufate bazokuramo inyungu inyuma y'imyaka 5 irangiye kandi ubo tuzotangira kubona inyungu canke imyaka 4 basi yego nico kintu bahanura bakunze Mabaye Media TV mwabonye twatramanye na Mutama Mathias ariwe batazira gasore sanzo dandariza ngaha nyene kuri centre Mabaye kandi twamusanze aha sanzo akorera arafisa abakiriya baraza kuguma baragura ibintu bitandukanye rero Mutama sinzi ko hoba hari ikindi kintu ushobora kutubwira nimba taco reka tubashimira cyane no kongerako bo ugiye kuraba nkono munsi imisozi tuzenguruza urabona ko turi mu ikomine igizwe n'imisozi ugiye kuraba uno munsi hari ikintu kenye kandi atari gito abasore buno munsi barashobora kumva ko bakaraba ati kugira ndonke umwuga ejo wozomfasha no uronka gute nibagende begera abavyeyi babo barashobora kuba badafise amafaranga yo kugura amatongo canke barafise kuba badafise amafaranga yo kugura inka ngo bazorore canke barashobora ku mafaranga yo kugura izo mpene ntama ko yaronka byo bagora nibegera abavyeyi bati papa
ndagomba ko kabisa umpitongo ntera ibiti ubu no munsi mabaye wacu washati ugiye gufata ukaduga imisozo dugana imbuto gutera ibiti aba basore baje hamwe ari batatari bana ari batanu babatoke umunsi umwe tuzokora kwanaka yaduge muri imisozi wacu bayikikize ibiti gereveriya ikaratusi ivyo ni ibintu vyemera ngahe wacu kandi bitagoye wanashaka hari hose urabitera kuko najewe niyo ubona nkora ibi ndafise ayandi maproje nkora yo kurima kuko sinabiheze none munsi baduge muri iyo misozi yacu urabona hari cyari hategwa ibiti batera ibiti base barafise amatongo bavuga toke ngomba ni igikorwa gihambaye cyane cyo gutera urubingo ubu no munsi umuntu avuze ati okay reka amatongo ya data use ndakikuza urubingo rwo kugarura amatungo afashe umwaka umugatera urubingo kwanza uruteye inyuma y'amezi 6 buragize gusoroma uba rutangiye gutanga umusaruro agatangira toke uyu mwaka urushana gose iyi myaka ibiri ngoma nterubingo akikuza ryatongo rya papa wiwe ryatongo ry'umuryango mu myaka ibiri ndabihamya ntakekeranya bishobora kumuhagwa iwe ntakekeranije kubera ndabibona nka hano twimutse tuva turafise amatongo menshi atari ahantu hamwe mugabo twagiye tuyakikuza ubwo rubingo nicyo gituma ntangaho inama na jewe ntangi inama kuri ibyo bikorwa ubu no munsi umufasoni wanje yagiye kugurisha urubingo ndabona kashobora kuronka 100 ndabona kashobora kuronka 50 avuye mu rubingo gusa rero ibikorwa birahari ahubwo abasore buno munsi ntago ntibashobora kwegera abantu baba bamburiye imbere uhabazo wagiye imbere inyuma naho kabazo wahasigaye inyuma ntibabaza abagiye imbere ingorane bagiye bagera mu kuje imbere kwabo inyuma naho kandi ntibashobora ko bati uriya muntu ndamubaze mbega ko yakuranye n'abandi kuko atageze aho abandi bageze aho habaye iki no hawe bagiye kubaza wasigaye inyuma none rero ivyo bikorwa abikoza kabikora n'umutima utuje afise intumbero ya hari kagomba kuja yakuri ryaterambere yo ngo nawe azigeza ahantu ibyo nyuma y'umwaka imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 yoza hava asanga ageze ahantu heza ku buryo vuga nti ahantu arashimishije na jewe reka nanje ndabihanura abantu kuko nanje nabibonye nico gituma rero mpanura urwaruka guno munsi abahise mu ishure ni barikundisha umutima wabo wose barikundisha umutima wabo wose kandi barabona ko ibyiza byinshi biva mu ishure ariko kubarangije ishure ntabace bimvira ngo barageze ahantu bataza kuba abakozi bagomba kuraba bazengurutse ikintu kibateje imbere ndabona cyo abapapa benshi uno munsi ariko bigisha abana za kaminuza kandi atari abadandaza kandi atari n'abakozi ba leta ahubwo aruko begeye isuka za ntambuko zose zo gutera ibiti zo gutera urubingo zo kuragira ibitungwa bito zose barazikurikije bazifata nk'ankama uno munsi nizo ko zibeshaho iyo miryango yabo kandi nabo ubwabo ugiye kuraba bayeho neza urasanga ariko bubaka neza urasanga ashobora kuronka amafaranga ashobora kwihifana ku munsi yagiye gusenga cyangwa ku munsi yateguye abo bahungu rero bacu abo byagoye nabo bigakunda ntibikunda amashuri bakacira hagati no babwira ko bafise urugamba rukomeye cyane guterambere ryo rishobora kubatombereza ahantu hazobagirira akamaro nico gituma mvugundi nibareke itiro gukora ni kare saa 11 nabyuke n'isuka n'umupanga aje gutera rwa rubingo aje gutera bya biti nuko baje hamwe ari batatu ari batanu ari 10 ati umunsi umwe tuzokora kwanaka ugira kabiri tuzokora kwanaka ugira kabiri tuzokora kwanaka nibamara kuja hamwe bazoterana umwete bagende bakwegana umwe akwega uwundi n'undi akwega uwundi basange bageze ahantu heza kandi hashimishije nico no hanurwa rwabuno munsi ego reka twashimire cyane kuri aka kanya no kuri impanuro muheje kudushikiza kuri Mabaye Media TV tunabasabana imbabazi kandi kuba twabagoye twavugisha tugeze aho mukorera muri mu kazi kenshi mufise abakiriya cyo kitubabarira ko ariko kandi nizi impanuro zari zikenewe cyane turabakengurukiye cyane murakoze cyane bwana murakoze cyane yego namwe bwe bakunze Mabaye Media TV reka tubashimire cyane hasigaye naho gutaha mu bindi biganiro byacu bye bye